ni Chris the beat machine. Cyane cyane. Abantu niwe kutarondera izina ry'ubustar. Uzakoresha mu producer bwiwa. Ni Kenyan. Kenyan ry'ubustar. Bari go producer nawe turabimeze gute. Naho nyene sinidoga kumva hako kantu ko producer kagiye ko kaburi kuvuga sinidoga. Nawe no muntu wari wese ati ko yemera kuri ibintu byiza niwe nshaka. Dondagura nabo nyene bose. Mwana numwe bafuza muri abo uvuga ati umwe. Bafizo batakoje banandi bose. Suraka dawrat. Hello guys, ndamukije mwese banyina murereye mwiriwe cyane bwake hama nkuko tumenyereye ni Milermine nkuko twayirukana mu kiganiro giheruka hama kuri TV mu bantu mwasonje kuri TV kuri YouTube mukore sabone mugena like mukore na share na commentaire hama mubandanye muronka ibintu byiza bimeze neza hama rero nkuko nabimereye ko nzoza ndabazanira ibintu bimeze neza no musoro dufise mu tumire wacu muri TV gacho tumaya ikaze kumbe simo ndamuvugira arivugira cyo nzi gusa nuko ari mu producer muri nontara ya Gitega beshi baramuzi umuntu yamenyekanye kumbe tuyaraga byinshi katumuhe ikaze hama nkuko nabibabwiye uno wa mutumire wacu uno munsi tubanze tumuhe ikaze muri TV turabakiriye murakoze gutwakira hama kuba batamuzi naje nta byinshi ndamuzi ko gusa niyo mpamvu namutumiye kugira ngo namwe mumumenye conzi nuko ari producer cyonyene ndibaza ibindi byinshi yaza kubitwibwirira kuba batakuzi ushobora kubibwira Jenny twari Chris nasanga ndi producer encore Okay, ngwitwa Chris kumbeje aba producer beshi no banzi usanga bafite amazina y'abavyeyi usanga bafite n'iby'ubustar nyene baba bakoresha wowe bari hari cyane n'iryo nyene cyemeze jewe n'iryo nyene ry'abavyeyi ntarindi sinigeze mpindura bwo nawe naho ko Jenny dondo nawe uri Zina nivuze ngitangura banyitwa Milermine nawe ni ry'abavyeyi cyane abantu niwe kutarondera izina ry'ubustar uzakoresha mu producer bwiwa ni Kenyan ry'ubustar bari byiza hama tugomba kuvugana rero ku buzima bwa Chris bwa misi yose uko bisanzwe muzoga misi yose ubuzima busanzwe bimeze gute ubayeho gute simbayeho neza nyene n'ibintu byo kwisi nyene umuntu atari mwijuru tubayeho neza twihema ni sawa mu kujya no kuryama ni ibyo nyene n'ubuzima busanzwe ni sawa amatugiye naho mu buzima bw'ibyo ukora bwo producer naho turabimeze gute naho nyene sinidoga kumva hako kantu ko producer kagiye ko kaburi kuvuga sinidoga numva sawa hama tugomba tuvugane ku buzima rero bw'icyo ukora mbere gutangura producer byo bimeze gute ni ibintu nyene wisanze ukora cyane n'ibintu wize cyane n'ibintu bakwigishije bagushizemo bashaka kuba bakubwigisha ikintu tampano gifitiye ugasanga nyene iyo mpano iraje mu nyuma wanje kukiga none usanga yarafite impano gasanga nyene no kuvyiga ntavyize bimuje mu kunyene kubera impano yo muri naho byagenze gute je navyirondereye navyize ni impano ikurimo kirango nani bisozi na katenda abona nagira yona muzukora
ushobora no gusanga nk'igihe noja kubaka no umwubatsi wa mbere akomeye gose byose bari impano ibikurimwe mu gihe ukoze ikintu utakize aba ari impano ikurimwe ahubwo uba wagikurikiranye ugasanga uraravye neza ingene gikorwa kwawe ugikoze uko gikorwa sinabaza ko ico kwanga gukoreka urazi usa impano ikintu ugikurikiranye uca ugikora ubwo nyene usanga kikorohera bose utamana ubifisemo ushobora kugerageza incuro nyinshi bikanka uba wasamaye bya kandi wakurikiranye cyane none ugikoze uko gikorwa cyo gukoreka oya basi urabikora ugasanga nyene bisanga bitakurimwe ugasanga bikurimwe bikurikiranye byonyene ugagisubiremo usanga biragukundiye aryo bakabaraga kuba babigiyemwo kubera abandi niba biki wawe nyine naye wewe woba waravyiko wavyigishije woba wamaze igihe kingana gute uriko uravyiga kugira ngo utangure gukora n'ubu ndaciga sindaheza basi watanguye gukora kuva ryari ariko nk'imyaka ibiri umurambi mu kazi oya urambe mu myaka ibiri abandi hari abonze bakoze 20 ariko surabirembeje muri iyo myaka ibiri wowe umaze gukora nk'indirimbo zingana gute ugereranya iki oya natunze kweri kogereranya ntatunze nongera ndakubesha okay basi ndakubaza ikintu wowe utibagiye ugitangura gukora n'uwe muririmbyi wawe wakoranye nawe ubwa mbere sinose bagiye ariko ari rya mbere ukoze urazi igituma ivyo tatu nakwibuka nuko hari igihe ugerageza inshuro nyinshi bigapfuma undi munsi bikagenda neza uwa mbere rero ntawe bugati basi umuntu wowe wakoreye indirimbo umuntu wa mbere wowe wakoreye indirimbo nziza bugati vraiment umuntu nakoze neza kanagushimira vya hatari n'ubu baracanshimira mugabo ziba nziza bivanye n'urugero riko n'ubu ni nziza mugabo ushobora gusanga mu mwaka uza hozo ari nziza kuruta ego basi nkuko urashobora gukora ikintu ukavuga ati n'umunsi vyandenze nanje ibintu nakoze ugasanga wibuze nayo ivyo wakoze ugasanga wakoze ibintu vyiza cyane kurusha ikindi gihe ikindi kintu abantu bataratahura mu producer nakora wenyene ikintu cyiza iyo ahego nkubagiye uvuga ko ari karakora nk'ama beats instrumental aho urashobora kuvyitwa mugabo igihe ari indirimbo ikwiye nuko indirimbo nziza udafise n'umuririmbyi mwiza kera ndumva ari vyiza basi nko mu ba producer bo mu Burundi nuhe umuntu uba wemera ukunda kuba woraba kenshi wigirako mu Burundi nta numwe jaho mu Burundi sindabaraba kweli urababoye abandi bateye imbere kuruta ko ngize vision nk'umuntu duhora tubonana abikora uko naje ndabigerageje no bikora iyo vision John kukwanje rumenga ni nko gose kuruta cyose vuba mu Burundi rero bose ubona ko muri ku rwego rumwe ntavyo mvuze ibyo none usika atanumwe wemera basi nuhe woba wemera ukunda bawubona basi akora cyane mbiriza ntumbeshere je ndabemera mugabo ndakubwiye ko atari bo je ndaha rero nibona yenda kubajije ati ninde woba wemera mu Burundi bose bazi avuga umwe basi muri abo bose ni jewe ndiyemye basi vuga mu producer bose uzi bose woba wemera kwa hariho nabo ntarabe nabuzabuza ariko twafata ivanga dute nabuze umwe uvuga umwe uwundi nyene producer yitwa Amiri nawe wemera ndamwemera kweli arabikora uko nshaka wowe uramwemera abikora uko nshaka mugabo si kuvuga ko ari we nje ndabira nagiye ofise nk'umuntu urabira kuvuga ati umuntu arabikora neza ngerageje kumwigana ngira naje ndogera urwego agezeho uravye ukamubaza nkuko ingene vyoba vyaragenze ugeragera aho yageze nawe ukabona kumwigira kwigira ku muntu usanga ari vyiza ahubwo jiri ico nisunga hanini sukura mu producteur kanini ndaba ahubwo ibikorwa ntaraba imiziki iri kirasohoka iri gikorwa gute ishobora kuba ari style iri kirasohoka igezweho umugabo ntikorwe n'umuntu kandi urumva
nkurikirana umuziki sinkurikirana umuntu umuntu aba yawukoze mugabo ntukora umuntu umwe nanje nakubajije ati muri abo benshi nenda kubajije umwe wambajije ariko ngaha mu Burundi umuntu ashaka gukora indirimbo nkumva yuko nogira icyizere nkizera ko ameze neza kuruta mugabo nawe ubundi siwe je ndabirako kya numva ni byiza basi mu baririmbyi yo mu Burundi nunde woba wifuza gukorana nabo abaririmbyi umwe ashobora kuba basi ugitangura gukora uvuga ati je ubwo nkitangura gukora ndashaka nzogere ku rwego rwaho tuzokorana n'ubu ugasanga byahoze mu cyifuzo cy'iwawe umuririmbyi wo mu Burundi kubera ko umuntu atera imbere iyo ariko arakora neza atera imbere ku mwanya bipfana n'ubagezweho rega ndashobora kumuvuga mugabo akazoba atari we muntu muri ico gihe nifuza kubera ko ashobora no gutera biheba uno munsi nyene canke okay akashobora kuba yabiheba kugitangura ikintu ufite icyifuzo kandi mu gihe uriko uratangura ikintu muri ico cyifuzo nyene ukora ikintu cyaco cyose ushoboye kugira ugere kuri cya cyifuzo cy'iwawe nanje nakwaje ati nubuhe ugitangura gukora niwe muririmbyi wifuje kuba uzokorana nawe bivanye naho uzobugeze cico nifuza natanguye no kwifuza n'umuririmbyi aba andengeye nifuza towe wari wese mugabo mvuga tuyu uko biri rwose dukora nagomba kuduhenda none ntiwigeze wifuza ugitangura kwifuza umuvuga ati je ningeraha ndagomba tuze dukorane n'umuririmbyi twarakoranye ubona nashaka ahubwo ubu nanje kubera ko tuguma tugenda twese unshaka abandi mugabo sinodoma ko urutoki ngumu ashobora no kutabuyo umwe mugabo hakaza abandi batatu ugasanga birafise inyungu kuri jewe kuruta wera rero abo umaze abo wifuza bose mumaze gukorana benshi turamaze gukorana umva ni benshi ntibarakwira kubera ko baguma bakora kandi ibintu bimeze neza barabateye imbere nanjye mbavuga ati uko biri kose ninagirirwa amahirwe yo kurengana aba turi kumwe tugakora bazoshima ko tubandanya dukora twese duterana imbere mugabo sindashika ubonaho muri kino gihe nuwe muririmbyi wawe wifuza gukorana nawe ko arashobora kuraba yinteresa akayibona usanga yumvise icyifuzo cy'iwawe canke imigambi wawe ugasanga acakurondera ni nawe kwirondereye bivanye n'icyifuzo cy'iwawe zoba yumvise atarumva ivyo nkora oya none mugihe akumvise rega ntacyo ashokaza cabanza kuraba ivyo ukora abanza kubiraba uwo nawe ni umuntu uwo ari we wese azi ko yiyemera akora ibintu byiza niwe nshaka aka nobura n'umwe wifuza si ushobora kutubwira ati je ndashobora kuba nifuza mu baririmbyi bino ba Fizo adapte nyabo dondagura nabo nyene bose mwana n'umwe wifuza muri abo uvuga ati umwe ba Fizo badapte banandi bose suraka ndabura twenza bose nabo wifuza sabo gusa n'abari nyuma y'ibihugu ndabashaka basi nk'abo wifuza yuko mukorana abo bose uravuga ko wifuza bo basabike nuko twumvikana umva akazi kabo kagira amasezerano akazi kacu kagira amasezerano kumbure hari ivyo basaba naje ndafise amategeko y'akazi kanjye twumvikanye kuko okay nk'abo bagukeneye muri abo ushaka kubyumva usanga hari nk'uwagukeneye yo gutora gute amametiya yose ntibazaye kubona amashobora kubabwira ibintu kuronka ibintu gutora ibintu kwandika kuri Facebook YouTube ni Chris the beat machine aho usanga uvuze ukebuka nawe usanga batavyumvise bisubiriremo abatumbiri bisubiremo ariko bavyumve ni Chris the beat machine baravuze ukebuke umva usanga nyene batavyumvise hama none mu buzima nyene usanga hari akarusho
vuga ati hari ikintu basi nk'agahembo nyene tuvyumva kuba karimwo cyangwa gashimishije uvuga ati ibi biranshimisha uko biri kose. igikuru c'agahembo mba nshaka ni uko gusa ivyo nkora bikoreka hanyuma bikagira aho bishitse. Ariko ariko ubuzima ukora impembe isanga ikenewe basi hari n'ibindi mu buzima bwawe wowe ukora usanzwe ukora nta yindi mugo nanjye twada kubazayo mugo buzima bw'uproducer agahembo nyene kubera nyene ari ukora canke uracaho kwa mama wawe shikazo nakibishuye zaba basi sinabibwaye zari naho bari kwa mama wawe usanga uzambwira ati mama ngurira amavuta usanga ari ikintu kigoye ariko oya uyu mwanya ntiriwe ndabesha mba kwa mama mugabo ku rugero rwo kutanda kuvuga ngo ngurira iki nawe henganye kare. Okay n'ivyo narishatse kuvuga umva nyene unamugoye kuva kavyo binatera isoni muri kwasa mama wa mavuta mama yange no kurikirato gusa nagumari mama mugabo mugora mugabo inshingano n'izi yego niziwe ariko mugihe ufite ikintu ukora ariko nawe shubwira ati turamubwira ngo ibihi gusa nizere yuko basi ho bariyo ikintu n'agahembo buronka muzobukora. ico coco ni ikintu kibwirizwa kubera ko iruhande yo kuba umuntu afite video z'iyindi terambere mugabo ni n'akazi gusa nakubwiye ko atari ico kintu ca mbere je nishimira kubona akazi kaba kariko gakogwa neza kandi n'iterambere bikaba biriko bigenda neza. Niba uravye ubu umuzuri kurakora ibintu ubona ubigejeje canke n'iki uba wifuza kugerako muzoba uriko urakora? Ndakeneye kubona hateye imbere hari abanyamahanga baza gukora imiziki mu Burundi, hari abaririmvyi tuba twakoranye imiziki twakoranye ikavuzwa hanze, ivyo ndumva ko bizoba biterambere. None nkungaha Igitega nyene muri no ntara yacu Igitega nk'abo bagukiniye nihebo gutora gute nike cicaro bwo gusangako? Ushaka kunsanga muri studio yitwa Ashaka records. Avuzeko ntibavyumvise. Je ndizeye ko ivyuma vya TV bimeze neza kweri. Oya basi ushobora kuba wavyumvise ariko batumvise nyene ingene uba wabivuze. Upfa kubivuga rwose bazora nyene bagutora. Adresse ni muri studio ya Ashaka records. Nubo gusanga. Gusanga. Pe numva ni vyiza. Naye ubona biriko biraza mushuri kurakora ubona hari aho biriko birakuvana bivanye n'ingene watanguye ko watanguye ndubatse urabizi hari aho wowe ubona biriko birakuvana cyangwa biriko biragushitsa cyangwa hari aho ubona yuko ariho bizogushitsa. Kubera ko byatanguye byagiye biratera imbere hano ahereye singaha ndizeye yuko n'ahandi urabona yuko harimo akarusho. Biriko biraza numva ni vyiza byibaza abaririmbyi ngira benshi bavyumvise bazoza baratugana. None bibutse kwanza akazina nibaje bakuragira. Oya urumva ndakavuga mugabo kimwe ntibanyibuke kubera ngo nivuze ngo izina ngo banyumvise ahubwo bazoze kubera ko bashimye ivyo mba ndiko ndakora. Izina ni Kristo Beat Machine. Okay, ndumva ari vyiza ndibaza benshi bavyumvise. None muri no ntara ya Gitega abaririmbyi benshi ubu hariho nk'abaririmbyi nka 10 wamaze gukorana nabo muri no ntara ya Gitega. Si 10 gusa ahubwo bararenga ni benshi rwose muri no ntara ya Gitega. N'inyuma yayo muzindi ntara nazo hari abandi baririmbyi nabo bamaze gukorana nabo. njyana ntara nimwe tutarakorana n'umuntu mu gihugu cy'u Burundi. Yes, ni bisanzwe bakorana nyene mugabo si kuvuga yuko
riba riterambere ryo mu gihugu cose ufise mugabo abantu bavuye mu mihingo itandukanye mwashobora gukorana. Numva intara zose zo mu Burundi wazimaze mu minsi urajabuka. Oya si ico bisigura mwashobora gukorana no ngaho Igitega si ku iterambere kuri jewe rihari ndaryishimira mugabo urumva ntirirashika aho nshaka. None wumva niyi imwe ntarashobora gukwiza izindi nazo. Yaha basi mu vyifuzo vyiwawe wabifuza ko kuva mu Burundi ukaja gukorera mu bindi bihugu? Oya nta bindi bihugu je nshaka gukoreramwo ahubwo nkeneye gukora cane nabo bakava muri ivyo bihugu bakaza mu Burundi. Ni nziza cyane ariko nk'uko nabikubwiye mu buzima nyine usanga indoto usanga wifuza wifuza ko wogenda gukorera mu bindi bihugu hano ukiri muto usanga umuntu yiyumvira ibintu vyinshi yifuza ibintu vyinshi ugasanga yabikoreyeko ntiwigeze uvyifuza. Je kenshi sinkunda kwizera indoto aho kunizera umupango w'akazi ukagapanga mugagakora bigacamwo canke iki mugabo indoto nyene rego uriko urarota ari n'igihe wibura ingonera. Oya basi ushatse kuvuga indoto sibambuza uryamye nyene kugira urota uryamye uryama basi nk'ivyifuzo ufise muri wewe ugomba gushika vyita umugambi bazi. Yego rero umugambi urumva iyo upanze umugambi urumva n'ikintu upanga ukavuga ati vyogenda uku canke bikagenda uku nkabipanga uku urumva nico bitwa umugambi urategurwa. Urumva hari ibigenda bicamwo n'ibigenda vyanka nyene urumva biba bigoye. nawe nk'abafanzi biwawe ni igiki wobabwira kuri kurabategurira muri no minsi wowe uriko urakora abantu basanzwe nyine bakumenyereye bakuzi bivanye n'ivyo ukora? Botumbera muri Ashaka Records muri studio ndimo bakabona uburusho bwinshi buhari ubu hariko haraza ibintu bishasha gose vyiza buhatumbera bikoro. Uraba bizeye yuko uriko urabategurira ibintu vyinshi ugiye kubahereza ibintu vyinshi abakunzi bawe? Yego cane abakunzi biwanje urumva nibo bakunzi biwe novuga n'abaki kenshi n'abaririmvyi nabo bakunzi biwanje umva nabo iyo ivy'iwacu vyagenze neza nabo ivy'iwabo abafana bica bibagendera neza. nawe nk'abaririmbyi bo mu Burundi urabona nk'ubu ari kugitangura nyene ivyo producer ntuca utangura ukorera abo hanze mu bindi bihugu aho mu Burundi nyene usanga ari buherako mu gihugu burimo ni buherako kenshi kugira ngo banakumenye hama nibakumenya niho n'abandi bazoca bakumenya. Niki wobasaba ku baririmbyi bo mu Burundi bose? Nuko boza bararaba mu mamedia bakaraba ishaka entertainment mu mamedia yose bakabona ibintu dupostinga bakumviriza. Hama mutumire wacu no munsi yatubwiye vyinshi ndibaza mwavyumvise kandi abenshi ndibaza muri no ntara ya Gitega bari bamuzi mu producer amaze imisi nakora ibintu vyiza muri no ntara ya Gitega ariko arabikora neza. Hama mutumire wacu no munsi niki wobwira abakunzi bawe? Nuko boza barakurikirana amapaji yanje bakaraba imiziki iriko irasohoka bakagerageza no guca bakurikirana umuririmbyi. Kandi vyiza abakunzi ba TV nabo babwira iki? Bagire subscribe. Ni vyiza hama no munsi ikiganiro cacu kiba kirangiriye hano. Bakunzi bacu mugume mudukurikirana uko bwije nuko bukeye tuzobandanya tubaha ibintu vyiza kandi bimeze neza mubandanye mudukurikirana ntabwo mutidoga. Gere kuri TV mukore subscribe mukore na like mashare na comment hama mubandanye muronka ibintu vyiza bimeze neza. Bye bye.